Hari ikintu abasore benshi batazi mu rukundo. Burya ikintu womenya nuko urukundo atari amafaranga. Kandi urukundo si n'ubwiza, mbere wanashaka urukundo si nukuvuga yuko ari uko ufise imodoka. Akenshi urukundo rusenyuka kubera amajambo. Hari igihe ushobora kuvuga ijambo rimwe ugasanga iryo jambo rimwe ritumye umukobwa atangura kukubona nk'undi muntu. Ushobora kuvuga ijambo wibaza ko ari ijambo rito, ariko ugasanga umukobwa iryo jambo ni ijambo rishobora guhindura vyose. Nico gituma hari abasore benshi bavuga bati sinzi ico nakoze kugira umukunzi wanje ampebe, canke akavuga ati sinzi igituma umukunzi wanje yarahindutse. Ariko kuri nuko hari amajambo 5 abasore bavuga, ayo majambo 5 agatuma urukundo rwabo rusenyuka buhoro buhoro, canke ugasanga urukundo rwabo rusenyutse burundu. Rero uyu munsi muri video ngira ndakubwira ibintu 5 udakwiye kubwira umukobwa mukundana, canke yaba wa mugabo n'umugore babana, nawe uri umugabo udakwiye kubwira umugore wawe. Kandi ndakubwiza ukuri, ikintu ca nyuma muri video nico kiriko gituma abasore benshi n'abagabo batakaza abakobwa babo canke abakunzi babo batabizi. Reka rero tugende ku kintu ca mbere udakwiye kubwira umukunzi wawe. Umukunzi wawe nuko utomubwirira ijambo ngo sinkugomba. Akenshi abasore n'abagabo uzosanga bavugira ijambo mu gihe uzosanga bari mu makimbirane na wa mukunzi wabo, ariko umukobwa nuko ashobora kukubwira ati ndashaka ko umpa umwanya, hama maze nawe ukavuga uti sinkugomba. Naho uba wibaza ko uri kurivugira gusa, umukobwa wewe nuko atazobona yuko uri kurafyina, ahubwo umukobwa azohita abiha iyindi nteruro, umukobwa akumva ko washatse kumubwira ko ataca kumariye mu buzima bwawe, canke akumva ko uriko uramubwira ko umubona nk'umuntu adafise agaciro kuri wewe. Burya ikintu womenya mu gihe umukobwa atanguye kwiyumva ko atagaciro afise kuri wewe, nuko muri ico gihe urukundo ruzotangira kugabanuka buhoro buhoro, canke usanga urukundo rwanyu n'uwo mukunzi wawe rugiye gusenyuka burundu. Rero muraba amajambo muza murabwira abakunzi banyu, ntumubwire ngo sinkugomba, ahubwo abakunzi banyu mubabwire yuko mubakeneye, mubereke yuko ari abantu b'agaciro, niho nibyo bishobora kuba bituma umubano wanyu ugenda neza. Ikintu naco ca kabiri udakwiye kubwira umukunzi wawe nuko udakwiye kumubwira ngo hari abakobwa beza bakuruta. Iri jambo iyo uribwiye umukunzi wawe nuko ari ijambo gikosa cane, ubukozi rikomeye cane mu rukundo. Uzosanga abasore canke abagabo bamwe bavugira ijambo bakarivuga mu gihe bazoba bariko baraterana amajambo n'umukunzi wabo, canke bagashaka gutera umukobwa ishari. Ariko burya ikintu nokubwira ku mukobwa, aya majambo n'amajambo amubabaza cane, kuko iyo umubwiye ko ari wa mukobwa hari abandi bakobwa beza kumurusha, nuko umukobwa acatangira kwiyumvira ko utamushima, canke akatangira kubona yuko utamwubaha. Rero nuko umenya ko iyo umukobwa yumvise ko ushobora kuba hari uwundi muntu umusubiriza igihe cose, nuko uwo mukobwa atangura gukonjesha urukundo rwanyu, agatangira gufata rwa rukundo rugenda rugabanuka buke buke, ukazosanga wisanze mu busa. Hama namba ubukunda ibiganiro nk'ibi bivuga ukuri ku buzima n'urukundo, nuko wokora sabone kuri channel ukuri ku mafaranga, kugira ngo ntuzosubire gucikwa n'izindi video zikomeye. Reka tugende ku kintu naco ca gatatu udakwiye kubwira umukunzi wawe nimba wumva umukunda vy'ukuri.
ijambo udakwiye kumubwira nuko udakwiye kumubwira ngo uri nk'abandi bakobwa bose. Burya ikintu womenya nuko abakobwa benshi uzosanga bashaka kwiyumva ko ari ba bantu badasanzwe. Rero mu gihe umubwiye uti uri nk'abandi nuko umukobwa azoca yumvira ko azotangira kwiyumvira ko utamufata nk'umuntu adasanzwe canke akiyumvira ko utamubona nk'umuntu w'agaciro kuri wewe. Rero mu rukundo nuko umukobwa ashaka kumenya ko ari wa muntu w'akamaro kuri wewe. Mugerageze muze muraraba amajambo muza murabwira abakunzi banyu, kuko ushobora kuvuga ijambo rimwe ugasanga iryo jambo rimwe n'ijambo ryubatse urukundo, cyangwa ugasanga n'ijambo rishoboye kuba ryosenya urukundo. Rero mu gihe umubwiye ko ari nk'abandi nuko muri ico gihe azohita abona ko utamuhaye agaciro. Rero mu gihe umukobwa uzoba utamwereka ko adasanzwe mu buzima bwawe, nuko wa mukobwa azotangira kugabanya urukundo buhoro buhoro, usange namba yahora agukunda 50% usanga asigaye agukunda nka 5%. Rero mwige amajambo mwoza murabwira abakunzi banyu n'ibyo byoshobora kuba byo bagirira akamaro. Reka tugende ku kintu naco ca kane udakwiye kubwira umukunzi wawe, nuko umukunzi wawe udakwiye kumubwira ngo ex wanje yarabikora neza kurusha. Burya iri jambo ni jambo rishobora gusenya urukundo rwanyu vuba cane. Nuko hari abasore benshi canke abagabo uzosanga bavuga ati ex wanje ntiyigeze, akakubwira ngo ex wanje ntiyigenze uku, canke akubwira ngo ex wanje yarabikora neza kukurusha. Burya amajambo ni wayabwira umukunzi wawe, nuko aya majambo azomubabaza cane, kandi aya majambo uzosanga atumye asubira inyuma mu bintu vyerekeranye n'urukundo. Kuko mu gihe umubwiye ukashaka kumugiranya n'umu ex wawe, nuko umukobwa azoca yumvira ati uracibuka uwo wahoze mukundana, canke akiyumvira ko uriko uramugereranya n'uwundi mukobwa. Kandi ikintu womenya nuko abakobwa benshi badakunda b'abantu babagereranywa n'abandi bantu. Rero iyo bivuze kenshi nuko iri jambo rishobora gutuma yumva ko atigeze aba umuntu w'akamaro kuri wewe. Rero mugerageze muze muraraba amajambo muza murabwira abakunzi banyu, mugerageze kuza muraraba amajambo mubwira abakunzi banyu ashobora kububaka, ahubwo kubabwira y'amajambo abasenya. Kuko ikintu no kubwira namba ufise umukunzi wawe mubana, ariko ukazosanga ni wa muntu mubwira ibintu ukazosanga ibyo bintu bitumye mubanyino wanyu bamumuhagarara, nuko n'iterambere ataho rizoja. Burya niho mpamvu bumva bavuze ngo bubiri buvurana ubupfu. Rero namba mutagiye inama n'umukunzi wa, nuko uzosanga n'iterambere ryanyu uzosanga ataho rigeze. Nuko mwokwiga gusenyera ku mugozi umwe, hama mugafatana mu mugongo mugakora hamwe, ibintu bikaza byiruka ku muvuduko wo hejuru. Reka rero tugende ku kintu naco ca gatanu udakwiye kubwira umukunzi wawe, nuko umukunzi wawe udakwiye kumubwira ijambo rivuga ngo utegerezwa gukora uko mbivuze. Burya urukundo nuko urukundo rutagira shebuja canke urukundo ngo rugire umuntu mukozi. Ariko nuko uzosanga abasore bamwe bamwe canke abagabo bavuga bati utegerezwa gukora uko mbivuze. Burya aya majambo n'amajambo atuma umukobwa canke umukunzi wawe yumva ko ushaka kumuganza, canke aya majambo agatuma yumva ko utamuha umwidegemvyo mu rukundo rwanyu. Rero ico no kubwira nuko urukundo rwiza ari rwa rukundo haba kubahana hakaba no kumvikana. Rero mu gihe iyo umukobwa yumvise ko mu gihe yumvise umukobwa ko ingingo zose ari wewe uzifata wenyene, nuko umukobwa azohita atangura kuyumvamwo, atangire kuyumva ko atagaciro afise kuri wewe. Kandi ikintu womenya nuko utangiye gukora ibintu nk'ivyo, nuko aho ariho urukundo ruzotangira gusenyuka buhoro buhoro. Rero murabe ibintu mwoza murabwira abakunzi banyu, mubabwira ibintu mubona yuko vyoshobora kuba vyo kubaha, kuko urukundo ni babiri, kandi urukundo nukumvikana.
mwige gusenyera ku mugozi umwe, mwige gufatana mu nda, nyamba ari umuntu mwakoze ikosa mwige gusabana imbabazi, hama ibintu bihere, ibintu bije ku murongo. Hama nkuko wavyumvise, burya urukundo nuko rudasenywa n'ibintu binini gusa, ahubwo akenshi urukundo uzosanga rusenywa n'amajambo mato uvuga uyabona yuko ari amajambo mato, ariko ugasanga ayo majambo ashoboye gukora umukunzi wanyu ku mutima. Nuko uzosanga ijambo rimwe gusa rishobora kubaka urukundo, canke ugasanga ijambo rimwe ni ijambo rishoboye gusenya urukundo rwanyu buhoro buhoro, canke ugasanga rirasenye urukundo burundu. Hama nimba wowe ushaka yuko urukundo rwanyu rukomera, kandi ukaba ushaka yuko urukundo rwanyu rumara igihe kirekire, nuko womenya amajambo uvuga ku mukobwa mukundana. Kandi nimba ushaka kumenya ukuri kwinshi ku rukundo hamwe n'ukuri ku buzima n'amafaranga, nuko ukora sabone kuri iyi channel ya ukuri ku mafaranga, kandi bishobotse ukore na like kuri iyi video, kuko iyo ukoze like bituma iyi video ishika kuri benshi cyane. Hama ndakubatse, mbega muri ibi bintu bitanu nikihe wumva wowe umaze gukora ku mukunzi wawe kigatuma umukunzi wawe adahita yiyumva nk'uko yahora gukunda, ugasanga ni ibintu bigiye gutuma bihindura urukundo? Wandike nimero muri commentaire, hama tukaba tuzosubira mu yandi ma video butaha. Ciao ciao.